Nageze kuvuga ko nafashe ingingo yo kutaja muri Canada, visa byose barabindihiye ni ticket meme na passport barayinguriye. Nk'ivyo ndabivuze gutya ushobora ati aho ndishanye nyuma n'umusazi. No muri famille vyaruko naho nyine bantawe. Oui. Ariko nari visa ama vision vuga ni ibi nibi nkagenda. Nzoronka amahera muga ibi nibizopfa bikoretse. Bo kuronka amahera rero yego ni kimwe mu bintu ngira akamaro gose. Mugabo ndumva nkireye kubaho ku isi nkora bijya bindimo nkora ikishimisha cha vyose abantu mwese mwiyabonesheje kuri shene ya Agaciro Media nta numwe nabisavye mwashimye ibikorwa byatuhakorera muraheza muri yabonesha kandi muri abantu mwikurisha po cyane byanteye intege bituma nkora cyane ubwo butumwa bw'iterambere rero nanjye nazungurutse mu mwaka wa 2023 nazungurutse igihugu cyose mu burere bwinshi bishoboka nkora ibiganiro ndema butunzi byanyeguruye aba innovateur benshi byafashije abantu benshi guhura n'abakiriya byafashije abantu benshi guhura n'abahinga hari ibintu byinshi abantu bahora baje kurondera mu mahanga kandi ngaha bihari mbwa ntibari bazi ko bihari byaci biba rero akaryo keza kuko ayo mafaranga bahora batwara mu mahanga kandi ibintu bigateba gushika eba bikure ngaha nyene so izo zose ni impact hari ugwaruka gwinshi gwagiye kwishingira imirimo kubera ivyo nyene turiko turagira kuko buguruwe mu mutwe ninde azokura ubukene umuryango wanyu naho uco bishira ko ari inde tubone wani mukuru wanje kabisa pana jewe nujyanye pana jewe no ukwiye kuvyirabisha rero nitwavuga duti no kubaka amateka yawe ufatikanije n'Imana nta n'icitwazo nakime gihe uvuga ngo ibisi no bikora nta gihari kandi pemporte nta muntu umwe adatakaza umwanya nibura urungana n'isaha buri munsi pemporte ivyo ukora nawo butaha kumugoroba mwijoro nyabuze umwanya ungana n'isaha cyangwa iminota 30 utakaza bigapfa ubusa ivyo rero no kuri ku buryo bibyazamo amafaranga. Okay bagenzi reka ndabaramutse ndabifurize kugira amahoro amagara meza n'amafaranga ivyo ndabifurije kandi byose biraharanirwa amahoro araharanirwa amagara meza araharanirwa noneho ku mafaranga aho bigeze ngaho bikaba ikindi ni sacrifice no mwitange okay uno munsi bagenzi ndabazaniye inkuru nziza abantu benshi bahora batwandikira inshuro nyinshi cyane ama message akaba menshi ti me none dufashe bino bintu me mfasha bino bintu me gira nkumva ni byinshi bagenzi uno munsi kandi by the way tugiye kukwiza ibihumbi ijana by'abarundi ku rubuga rwa YouTube tangura ahubwo mutubwire tuzoserebure gute ba super fan murahari abantu Agaciro Media imaze kugira impact murahari maze kutwandikira tuze kubivugana kuntu kuzoserebura turi hamwe nk'umuryango la famille Agaciro Media ego ariko kurundi ruhande no munsi bagenzi kinzanye nzanywe no kuyaga namwe cyane ko ari cyo nasabwe n'abantu benshi neme ukibakorera imyaka 3 irarumanye turiko turakora kuri izi nkutangurukana bumenyi kandi sinobabeshe twahuye n'ama challenge atandukanye ariko twagize n'ama réussite nayo nyene atandukanye insinzi zimwe twagiye tuzigeraho ariko kandi burya l'objectif y'ushitse ko haca hazi yindi imbere yayo nkuru yayo naho nibaza nti ni gute bashanoro nk'ikintu nkora mu ijoro cagiye abandi bajyamye cyo genda nabigezeko ariko ndabigezeko nazanze ahubwo sanguri karica ubuzima ko ngiye kuje kuvaza 2020 gushika 2025 na masaha ndake karenga 5 nigeze njyama wapi ariko kandi benshi mwagiye mutubona mu misozi tuzunguruka intara zitandukanye yari sacrifice narabikoze kandi byaremeye so uyu munsi Agaciro Media vraiment ikirakura aho turiko turagera
hari impact zidasanzwe iri kiragira mu gihugu cy'u Burundi kumbure washaka n'abari hanze y'igihugu mugabo mumva runo rurimi turakunze kuronka intahe zanyu kandi iyo muzidushingira iyo muzibitubwira biradutera intege bikadutera gukomera bigatuma turushize no kurota binini cyangwa tugerageza kurota gukora ibirenze byo twakoze ni muri iyo ntumbero ubushize niyumvira ikintu ndavuga nti none agiye ko byangoye kugira ngo ibi ndabikore eske nta bundi buryo konzi bikura abantu mu bukene kandi internet yaraje nta gusubira inyuma ahubwo umuntu natiyadabuta ngo ajane nayo niwe kibazo ntabwo ari internet izoba ari kibazo ndavuga nti nivyo je navyize bingoye ndabikura kure reka mbere akaryo keza mbere ikirana abandi mbere umugisha abandi buno umenye ifise ndabubasangiza okay twaragize formation ya mbere bayi mu kwezi kwa gatandatu kuyu mwaka nako ku mwaka turangije wa 2025 cyo gitwarigije abatari bake kandi bavuye mu ntara zitandukanye mugabo tumaze kubishira abona cyo tubona abantu batandukanye benshi bari hanze y'igihugu abandi bari mu gihugu bati bavuga ati jewe nji Bujumbura sinoro nkaho nshikira vyongora kwa abari hanze namuti none ko uri kuduhimiririza kuja kuri internet none nta kuntu twigisha mbega online nibibaho narijya ko turiko turinjira muri iyo internet nyene la digitalisation koko nyene mugani waho usanga n'ibintu bishoboka cyo turategura ama formation online benshi rero twaramaze kwigisha abantu benshi kano kanya Agaciro Media iramaze kuramura abantu barenga 150 uno munsi n'aba YouTuber kandi beza ani yabuze abashoye kuba batangwe kwimva ati none kubera iki kuri Facebook mutatwigisha Facebook la monétisation yayo mutatwigisha TikTok la monétisation yayo bagenzi izo mbuga zisa nkaho ziri très direct cyane zigoye ku buryo urubuga gwiza muri rentabilité goroshe gukoresha urubuga rwa YouTube benshi bagendera kuri za mvugo z'abantu ndabona ngo ariko ngo bavuga ngo utari hanze utayugururije mu gihugu cyo hanze ntibikunda bagenzi ivyo nuko nyene urumva nkuko bubivuze ngo bavuga mugabo bavuga eske n'aba expert muri ibi bintu eka donc nico ituma izo mvugo zo nibarabara gucyonye wumva nabantu nta kuri Kirundi ciza bavuga bati ukeneye amakuru y'ikuzima yabazikizinu kujo kiba giheruka yo vuba rero ni nk'ubu niyo ushaka kumenya ivy'imodoka ngujuja kubibaza umurovyi no bya kubibaza umushoferi bya kubibaza umumekanisiye ushaka ibi bintu vya internet bya kubibaza ujya bikora ureke kumva ivyo mwibarabara sivyo so rero ikindi abantu benshi bakunze gutinya mbega notangura no ubishobora ko bisaba imitahe myinshi bagenzi je nabibabwiye kuva kera ko natanguje telefone natanguje obo data ni telefone ko muri VIP ariko aho natanguje Tecno baita Tecno Camon yes Tecno Camon ariko sinzi reka ngaha ndababwira ikintu kumuririmba muri abakristo muca mu vyumva jewe hari ibintu bibiri vyanyubatse nza gutangura Agaciro Media ku bantu musoma Bibiliya reka ndabibwire Imana ija kubaza Musa aho abanyezeri bayikora yiririra ati none gamana si yupfu muturekera muri kiriya gihugu c'ubuja mugabo none uratuzanye ingabo za Farao bayikora dukurikira muri twebwe nta n'umusirikare nta n'uzi kugwana none imbere yacu hari kiyaga inyuma hari ingabo mwe tugire gute Musa nawe nyene nk'umurongozi atabazi uhora ati none gamana bano banoje wabampaye ngo bazi gutikiriya nga ngoya bari ubatabara cyo kibazo cyo gihe umuntu yari kwibaza gute tabatabari gute Musa sumugwanye mugabo ariko barabarondera nabagwanye bo Imana moje ati nigikufse mu biganza Musa cyatari kikibando ciurano ko ari n'umutama yitwaza inkoni ati fise kino gikoni koresha ico nyene cyakimashura mu mazi barabandanya none jere ikibazo cari iki byatumye niyumvira gutangura Agaciro Media
birazwi kugira ngo abantu bajabuka amazi situ nk'ikiyaga kiba ari gifite profondeur nini kigagira na largeur nini bava ngaha baze kwambuka bagere kure ku birometero bagenda kijabuka amazi tujuru n'ubwato mugabo eske murumvi ubwo buryo yabijabutsemo ubwo buryo babikozemo inkoni yari inzira shasha n'ivyari bizwi naje umunsi nasomye iyo nkuru naciye ni shira mu kibanza cya Musa ndibaza ni bashamu uhoraho nawe yo mama gati ndishanje mwana wanje ntisabwe uhoraho none ko ufise nawe ivyifuzo byinshi nigi ko ufise mu kiganza naciye ico gihe ndavyumvira nti nduzi telefone mana ufise telefone kwa kuni nyene wabwira Musa koresha iyo nyene cyane ntangura kuri telefone ariko inkuru nakoresheje telefone nyinshi mwabantu mwe mwarazikunze mwarashimira ariko nimwe muzi uburyo ndiko ndazikora zari za telefone irindi jambo rikomeye ryamfashije gutangura ibi ndiko ndakora ni igihe Jezi arungitse abigishwa biwe ati ni mugende ngo genda mubwire inkuru nziza amahanga yose genda mu kwirisi muyibwira inkuru nziza ubutumwa bwiza genda mukwiragiza ubutumwa bw'Imana hose yarabizi kumbure ko bazogira ama challenge bazoshika ahantu batabyumva bababohe babakubite bazoshika ahantu bagasonza bazoshika ahantu bakagwarirayo none ashara baremesha babwira ngo genda ndi kumwe namwe gushika ku muhero w'isi bagenzi ntababeshe umunsi nasoma nangiyo nyene iryo jambo naribwiye nti umuntu agiye gukora iciza Imana iri kumwe nawe umuntu ajanye ikintu cyofasha abantu Imana iri kumwe nawe kandi koko Paulo niwe yavuze ngo iciza cyose kiva kuhoraho ngo ibi biva kumugwaniza cyane nti none jewe ko ufise critique ibitangazamakuru bikora uburyo ba influencer bakora jewe numva ashaka kuzana ibintu bihugura abantu ibintu bigorora ubuzima bw'abantu nanje cyane bihizina ati jewe nzanye ivyumviro ndema butunzi nzanye ubutumwa bwiza bw'iterambere mbwa kesyo urazi kesyo yaho yari rero sinarinzi ngo nzoca ndabigenza gute kuko eske je nzuba kanze imbere ya kamera ndababwire ngo gutera imbere yo utera imbere gutya nanje jonje Ochumengo kuma bavuga ngo utera uburiza arabwibanza cyane baza nti none ni hari aba expert benshi ni hariho abateye intambwe benshi none naheza abo umugani wa ni Jezi yavuze ngo ntawo domika itara uca ryumbika kwigisimba donc iyo tara nta kintu ryo bari kimaze ndavuga nti reka rero je mfate ubwo bumenye abantu bafise izo ngabira abandi bafise ubwo bwenge abandi bafise ndabaye mikro ubusangizi sinzi y'abarundi ikishimisha cha vyose abantu mwese mwiyabonesheje kuri shene ya Gaciro Media nta numwe nabisavye mwashimye ibikorwa byatuhakorera mwaheza muri yabonesha kandi muri abantu mwiguririsha po cyane byanteye intege bituma nkora cyane ubwo butumwa bw'iterambere rero nanjye nazungurutse mu mwaka wa 2023 nazungurutse igihugu cyose mu burere bwinshi bishoboka nkora ibiganiro ndema butunzi byanyeguruye aba innovateur benshi byamfashije abantu benshi guhura n'abakiriya byafashije abantu benshi guhura n'abahinga hari ibintu byinshi abantu bahora baje kurondera mu mahanga kandi ngaha bihari mbwa ntibari bazi ko bihari byaci biba rero akaryo keza kuko ayo mafaranga bahora batwara mu mahanga kandi ibintu bigateba gushika bikure ngaha nyene so izo zose ni impact hari ugwaruka rwinshi rwagiye kwishingira imirimo kubera ivyo nyene turiko turagira kuko buguruwe mu mutwe ndabashimira ivyo byose ndiko ndababwira yuko nahereye kuri telefone uno munsi rero nibaza ko sije nciye ubwenge gusumba abandi sije ndi umunyamwete gusumba abandi nibira nti ibi nakoze n'abandi mwese mu bikora sindatunga ariko no kubira ko nateye imbere gutera imbere no gusumba uko wahoze nimuze kwibaza ngo gutunga ni ugira amafaranga oya no gusumba uko wahoze uri
wigeranya na wewe uri muri competition na wewe apana ubundi buri wese afise histoire unique afise akaise kiwe yubaka amateka yiwe iyo ndiko ndasoma ibitabo umuntu akunda gusoma ibitabo cyane siritu nk'ibivuga la transformation bivuga ku iterambere ry'umuntu giti ciwe hajya na Bibiliya nayo ni la transformation ifise amajambo ngorora buzima ngorora muntu donc iyo dusoma ngo Dawidi yagize ibi nibi hajya n'amateka yiwe yubatse Salomo agira ibi nibi Paulo yagize ukuntu n'amateka yiwe yubatse nibikogwa yahisemo ko yokorana n'umuremyi wiwe kibazo jewe ndiko nanjye nubaka yahi mateka Muammar Gaddafi nimba yumete reka ngira ibi nibi nimba umushiranganje runaka yumete reka ngira ibi nibi ku nyungu y'abantu rusange nta muntu numwe kuri inosi adafite icyo gira abandi kandi kabagira akamaro juno munsi rero ndavyuguruye officiellement abantu bashaka kwiga gukoresha zino mbuga mu buryo bubinjiriza amafaranga ndaza gushira link ngaha abantu muraza kuyinjiramo mubishaka kandi pemporte ahuri yes ivyo muvyumve pemporte ahuri no kuvuga mumbabarire ndona abantu bagira amahitamo ugutandukanya yageze kuvuga ko nafashe ingingo yo kutaja muri Canada visa byose barabindihiye ni ticket meme na passport barayinguriye nk'ivyo ndabivuze gutya shavuga ati aho mdishanya nyuma n'umusazi no muri famille byaruko naho nyine bantawe oui ariko narifise ama vision vuga ni ibi nibi nkagenda nzoronga amahera muga ibi nibizopfa bikoretse bo kuronga amahera rero yego ni kimwe bintu ngira akamaro gose mugabo ndumva nkireye kubaho ku isi nkora bijya bindimo nkora ico ngira narongitse gukora nyene oui rero abantu muze kwinjira ko muri groupe WhatsApp ndabasigiye muri commentaire hama muga kameme ntihaze kuza abashaka kugorana haze kuza abashaka kwiga zino mbuga harimo n'abantu bakuze by the way hari abantu ngize iminsi ndiko ndigisha za Belgique n'abantu bakuze hari abantu ndiko ndigisha bari Canada n'abantu bakuze none mwibaza kubera iki ni bino bihugu byacu byonyene aho umuntu akukuruka mu kazi ntiyumvire ati mbeko nkukurutse bijya nta kindi kintu kidasaba inguvu nokora mwari muzi ko zino mbuga ngurukana bumenyi dukorerako zishobora kwinjiza amafaranga aruta ya mishahara wahoze ukora meme nabo bari hanze iga ifoko mu bitahura ikindi murana kuno munsi virema hasa nk'ari ubushomeri ugaruka guhishira utabona ico rukora je tumara uriko rurukanga mu bihugu byinshi kwirondeza Dubai Kenya za Mozambique Tanzania n'ahandi bagenzi ni vyiza gutarataza ni vyiza kwiruka ariko ni vyiza cyane kwiga ibintu aho uri hose ukoresha amafaranga benshi baje kurondera hari uri mu Burundi kuri social media ushobora kuyakorera mbere ukanayarenza cyane oui biniyagira ho tubipfa ushatse ukasaba témoignage no dikwereka hari kandi n'ababa baragiye ugasanga ntavyo bamenye ko bishoboka bakiri ngaha bagezeyo bagatanga kuvyiga Dubai ndafise naho nyine abantu nigisha za Oman ndabafise Arabia Saudite bariyo Kenya bariyo oui ndabaye ikaze rero namwe kubakeneye kuvyiga ku bantu muri hanze abantu biwanyu babajene baje amashuri murabarihira bavyige bakore uraza amatelefone nkunze kubona abantu bafite biwabo sanga abantu kibi iPhone bikaze ajya ma Google Pixel akaze ama Infinix akaze ama Samsung akaze ukarane nigo tugira iphone nkiyo ninjize n'amadolari n'amajana 2 ku kwezi why so nivyo rero ndiko ndabahamagara nti ngwino mwige ikindi murabona no munsi yagezweho ibintu by'ama intelligence artificielle ubushize nakoze ikiganiro muri runo rukurikira rw'ibiganiro byacu twita ishuri ry'ubuzima nagize umutumire Akes Dan benshi mu muzi nk'umuririmbyi abandi nk'umu content creator sangwa inabirobi ariko yakubita ino bagenzi yaravuze yuko yinjiza hari yaraba kuri chaîne yiwe reka akorera ko ibintu bya AI donc bya intelligence artificielle agasanga ku munsi hinjiye nk'amadolari amajana 7
abari kuri YouTube badukurikirana kuri YouTube nabanye bavuga ati shati umuhungu no kwegera ariko abari muri Facebook ngira ngo ibice birenge 90 na bingahe kwijana bose bavuze ko umuhungu n'umusazi aratukana bagenzi nukuri reka tube twemera yuko ivyo utazi bibaho n'ivyo udatahura bibaho subusazi byarakoretse kubera ko none nanje yabimpenza ndabibona kandi noneho ama content yakorana inda yazi hariho video yigize gukorana ico gihe nari Nairobi muri Kenya iyo video ya mbere yantangaje ngira niyo na video y'umurundi imaze kurabwa n'abantu benshi mu mwanya muto ushoboka mu minota 52 iyo video yiwe yari irabwe n'abantu ibihumbi 108 sawimire views mu minota 52 nibaza naba baririmbyi ba Dramati ba Satubi baririmba ndimo zikundwa cyane ba Fernando nta numwe aragira ku rugero ama video yake zidani ivyo niyo yabikoze ariko yari ya AI yari intelligence artificielle none umuntu akubwiye yuko yinjije ibihumbi 100 mu kwezi vy'amadolari ubaze ko mu kigano twakoranye yanashinze ntara avuga ati rega jewe burya nagiye muri Kenya atari byo binjanye hari igihugu ico gihugu sinokivugira ngako nabonye ntiyakivuze ariko yarakimbye nyuma ya micro ni bibihugu byo ku mugabane wa Buraya tinavuye ndabireka reka nzoje umunsi umwe bikenewe ngiye gutemera kubera kuko amahera yo kora hariya niyo make ugereranije nayo bari karinjiza ngaha oyi rero ivya intelligence artificielle nayimaze je nanje ameze nayandi ndiko ndavyiga uno munsi no kuri ndabizi mugabo mwabantu mwe ikintu rero ndababwize kuri Jesu shwa kwigisha na rimwe ikintu umuntu kitarama amafaranga yego ndazi kubikora mugane biranyiriza amafaranga uko niho nkibitangura so rero no kubanza kandi mukandindira kubazobikenera nzovyigisha mungabo nzovyigisha sete monyaje nshobora kubereka tera nabigenje ukuntu birahiza vyinjiza gutyo oui kizaranyigiriza mba numva umengo naho ndakizi umengo ndaguhenze vraiment no kundindira nuko rero abaza kugira ibibazo nibaza ke hari gihe keshi iyo mu bibaje muri commentaire hagiye biba byinshi bice binana kwishura byose mugabo nimingira ngaha muri groupe WhatsApp hari gihe usanga w'ikibazo ufise na nakaricha ufise na umuntu agicahiza akabishura hamwe you are welcome rero unze kuvuga ni uno munsi ni jambo gwanya ubukene ngira nitubona rivuga gutyo tutuze mugabo kandi ni biri personnellement ku giti cyawe uragwana ibyo ushoboye ariko niburi hari umuntu twigeze kuganira ambwira ngo ome reka ndanamubabwire numwe mu bagwiza tunga bari ngaha no muri cya gitabo twandika mu minsi igihumbi twarabishizemo ibyo bintu umugwiza tunga yambaye ngo none wiyo wiyumviriye ninde azokura ubukene umujyangi wanyu naho uco bishira ko ari chubone wani mukuru wanje kabisa pana jewe nujyanya pana jewe no ukwiye kuvyirabishako rero nitwavuga duti kubaka amateka yawe ufadikanije n'Imana ufadikanye n'Imana wubake nawe brand yawe ubaka amateka yawe ubake iterambere ryawe oui na muntu numwe azohari ngaho azogwana no kubigukorera mugabo twe turaterera hejuru bisa mu ushaka nivyo nk'ibitugize nakaro nk'iyi video irashaka kurabwa n'ibihumbi 100 canke amajana mugabo usanga ababikurikiye n'abantu b'imparugwa ariko kandi niko bimeze ubuzima bwose n'amahitamo oui ubuzima n'amahitamo reka tukumbure tubigeze ngaha abaza kumva mubigira uyu wa welcome aho muri hose nabibabwiye birakunda iyi ni nayo formation ya nyuma dukoze kubijanye n'ibi vya YouTube niyo formation ya nyuma kandi gashizeko ikindi muraza kumenya ko muri ukuntu biriwa kuko ubwiza tunga umwe yambwiye ngo niwa bamubantu 100 ugasanga hari ikintu sumbye abantu 99 ucukigira service dandazo kikiba danazeko ariko kandi niko bimeze nimba ngaha mu buzima bwa misi yose yari umuntu wabona ati abantu ni benshi abantu badafite imiduga ni benshi
uwanje ca ndawugira taxi uza kuwurira urawuriha, uwanje ca ndawugira bisi urawuriha. Nuko je naje ibi kukwigisha urariha mugabo twisunga mikoro y'abarundi turisha dukeya tutavuna, ariko kandi utezo muri bijye ushaka utezo kugira uruhara. Iyo atakintu na gito wakoze cyavuye mu mfuko no kubiheba biroroshe. Nanje sinshaka ko nteje umwanya nze ngaha mvuge ni n'amatakame imitsi ruhe. Ndashaka yuko ndaguha umwanya kuko nawe ukeneye byo kuri uwo mwanya nyene, ndaguha ubumenyi kuko ukeneye ubwo bumenyi, ndakwereka bino bintu ko bikogwa kuko ukeneye kumenya uko bikogwa. Hamucubijamo nta nzitizi nta n'icitwazo na kimwe gihari wovuga ngo ibisi no bikora, nta gihari. Kandi pemporte nta muntu umwe adatakaza umwanya nibura urungana n'isaha buri munsi. Pemporte ivyo ukora nawe ubutaha kumugoroba mwijoro ntiyabuze umwanya ungana n'isaha cyangwa iminota 30 utakaza bigapfa ubusa. Ivyo rero no kuri ku buryo bibyazamo amafaranga. Naho ubutaha tuzohuri mu kiganiro cy'ubutaha. Bye bye.